bakunzi ba radio televiziyo Burundi Bwiza RTBB mu mpfunyapfunyo mwiriwe eka namwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye ku gabane itandukanye igize isi. Turabaha rero ikaze muri runo rukurikirane rudasanzwe aho tugiye kurabira hamwe na cyane muri ya ntumbero y'ihimbazwa ry'imyaka 50 iryo naryo rikazoshika kugenekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda aho twavuga tuti Minani Felicien Nsengiyumva abenshi muzi ku izina rya Marechal Femi Dojaba azoba aramutse ahimbaza imyaka 50. Iyo rero umuntu ahimbaje imyaka 50 ni ikintu kidasanzwe mu buzima kuko kuri ndushikiza imyaka 50 ntibiba vyoroshe. Muri iyo myaka 50 rero ushobora kwibaza ibibazo bitandukanye, mbega uyu muntu akuje imyaka 50 yamaze iki, yamari iki gihugu, uyu muntu amaze imyaka 50 yagendanye na bande, abagenzi biwe ni bande. Ivyo rero nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri runo rukurikirane rw'ibiganiro tugiye kwama twabashikirije ngaha kuri chaîne yanyu ya radio televiziyo Burundi Bwiza. Uno munsi rero twagendeye umwe mu bashoboye kugendana na Nsengiyumva Minani Felicien Marechal Femi Dojaba aho aza kutwiganira rero ukuntu bahuye nico yamubonyemwo eka na bimwe mu byo yakoze bari kumwe ni mukanya. Nkuko rero twari duhejeje kubibabwira twagendeye umwe mu bagendanye na Minani Felicien Nsengiyumva Femi Dojaba. Tumuhe akanya yidondore atubwire mu ncamake ninde. Ukoze kuba ijambo, iyo miyaga yitwa Rungurane Pierre, ni umwe bagendanye na Minani Felicien, akaba yavukiye mu ntara ya Bujumbura Mairie, n'ubu akaba ari akiba. Murakoze. Ego Rungurane Pierre yahuye na Minani Felicien Nsengiyumva gute hari ryari? Felicien Minani batazira Femi Dojaba twahuye mu mashuri. Twari mu mashuri mato ahantu hitwa mu Kigobe Kamenge, benshi bazwi ku izina rya kwa Johnson. Tuvuye ngaho beje amashuri mato bace batubika kwiga mu mashuri yisumbuye kuri Enengagara no musi Bisengagara. Twigana mu ishuri 7e 2. Nafatiye umwanya mu mayijambo kugira ndamutse aho turi bose mu 7e 2 muri uyo mwaka kuko ni umwaka watubereye umwaka w'imigisha. Hanyuma ibirenze ibyo byo kwigana twabana muri zone imwe, zone twa Kamenge na quartier imwe, quartier Kavumu, nibarabara imwe mushaka. Bisigura yuko rero muri ico gihe rero yuko twamana ku ishuri, twaramana ni muhira, novuga mustomatique kumwe cyo mutaga. Ego mbere yuko tugira ikindi twinjiyemo mu bijyanye n'ubuzima mwabanye na Minani Felicien Nsengiyumva, kubana n'umuntu mu buzima bw'ishuri kuva mu mashuri matoyi gushika no mu mashuri yisumbuye hariho byinshi bacamo. Hariho akantu wibuka woba wibukira ko Felicien Minani cyangwa akantu kuba karabashikiye muri kumwe twoshobora kumenya nimba atari banje. Bana barimo ko ni byinshi rero umuntu mwiganye imyaka ishika mwabanye ishika 5 6 kandi mwambije ari gutanga ko ni byinshi cyane ndabibukira ko kandi byambaye n'isomo mu buzima bwanje. Felicien rero n'umuntu adasanzwe kuva akiri umwana yafise imico novuga iturengeye, n'umuntu afise umutima w'urukundo urenze, n'umuntu ashikira abantu bose
ataravye umuto canke mukuru. Ivyo rero vyatumye tumugurira amarembo n'imigenderanire myiza ku bantu batandukanye. Nifata kuri jewe yarambera inshuti, arambera umuvukanyi, ku buryo bw'iwabo hajya mu Gasenyi uno munsi niho hubatse ikirimba cy'umukuru w'igihugu yitiriwe Ntare Rushatsi, nakigwa nk'umwana wo mu nzu, ari se wiwe, ari nyina wiwe, abo bavukana, abo bose bari inshuti badafite gusa. Kubera rero urukundo yari afise burenze, yaranyeretse imiryango yabo myinshi, yaratumye menya ahantu hatandukanye muri Bujumbura Irare, aho nashaka kuvuga aho yantwaye kare, ndavuga hambere icigwa mu buzima, yantwaye ngo mu Berure. Ubu umwana yavukiye Bujumbura si henshi amazi, yantwaye mu Berure, yantwaye mu Bimbi, yantwaye mu Musenyi muri Bubanza, reka nari henshi cyane, ariko arashashiye akadomo ahantu hambereye umuco cyane gusumbya. Ni kuri Etebe muri Bubanza, hamwe n'ahantu yitwa Inyambuye. Aho rero yanyeretse umugenzi we yari afise, umugenzi yitwa Oscar, ariko yahitavye Imana imubandanya ubushabane bwayo. Iyo mugenzi we nawe yaciye umugenzi nawe nyene akomeye, ku buryo nawe Felix byashitse tukitubane kandi yagiye kubera ingwane intambara y'icaciyemo, twaragumanye iyo mugenzi ageretse yitwa Oscar. Byo tuma aho hantu Nyambuye akurete mu Bubanza ko tubibaza niho Oscar yiga, harambereye umugisha, haramu mugenzi adasanzwe. Rangije amashuri mato mato, hama muratanguye kuri ene amashuri yisumbuye. Mbega mwebwe na Felicien mwagiye gutandukana ryari, vyari bivuye kuki? Hoho iyo yagiye ubuzima canke ibijanye no kuyaga vyaciye bibandanya gute? N'umuntu yatoshaka imbere yo kuzica ikibazo sinatoye kuvyo namuzi ko bindi muzi kugira tuza kushika kibazo mu nyuma. Ni byinshi yavyo ko namuzi ko numva nanahereye ku vyerekeye urukundo yarafise mu bantu, yego nibagifise mu munsi. Ibi navyo ndamuzi cyane ko rero reka mvuge bikeye mu vyo nzi, ko ni byinshi cyane sinitubima n'umunsi nyene. Yego mu kibaro yari umuntu usenga, yasengera mu ishengero ry'aba Pentecote, twabita abakizwa muri ko tutango. Umva rero mu bana twabanamwo ba misi yose yarafata umwanya utari muto kugira gusabiza ijambo ry'Imana, dusomera hamwe Bibiliya, tunaririmbe n'indirimbo. Ari indirimbo we nyine yaba yiteguriye cyangwa indirimbo zateguwe n'abandi. Urumva rero kuri ibyo rero niyo mpamvu uno munsi mubona mu bari dufise uno munsi ari mu bantu ari ibyo dufise babitubako kandi batetegura bwacu kuririmba. Baragiye kurukundo kugira ngo bindi rero umunsi twiganye mu windwi amashuri yisumbuye y'abatatembere ndera yigisha oya igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Yego makuru twiganye, umva yari umwana rero adasanzwe, hejuru umenye arisha baduha wewe ntiyagakiza ngaho, yaca agira ubushakashatsi bwiwe kugira aronde buri bumenyi burengeye ubwo twarose. Muri ubwo rero yabona akunda ibyigwa by'indimi, hanyuma navuze ko yari umuntu akunda gusenga bose Bibiliya, asoma Bibiliya y'igifaransa, ugasanga mu gifaransa aguma aronka amajambo
atuma atera imbere cyane gusumbya abandi batafise umwete wo gusoma cyane. Gaca ashiraho kandi ikirenzeho kandi ni umuntu yagitangaza dictionnaire y'igifaransa amajambo yose agoye akiye umwanya akayaboroka kakwa dictionnaire y'igifaransa ku buryo mu bibazo twahabwa mu ishuri mu gifaransa wasanga imico yishura amajambo yakoresha mu gifaransa yari amajambo asanzwe ku buryo n'umwigisha abonye papuro wiwe yakorewe ikibazo kugira nawe atahura ibyo yamwishuye nabyo yamfasha mubwira nawe arondeze yatahura ibyo fese minani yamwandikiye bakwera umwana uravye kugera ariko n'ibyo yari afite ko byari birenze ukwengana. Hanyuma ikindi kintu mbaho ndamuzi ko cyane umuntu yakunda gushaza kumva umwanya wacu turi ku ishuri twambara umwambaro w'ishuri wa uniforme ariko wewe turose umenye wo gusohoka yaba yaciyemo yaciye yambara impuzu nziza yakora kwambara amakositime amapantaro y'ibitambara amashati y'amaboko maremare akambara ibirato by'ingozi twituna munsi bukare wa jene nk'ubu twe twangana twashira imbere kwambara amajinsi shimire kwambara udupira nyine tugezeho kwambara amasopesi ariko wasanga wowe afise ubundi muco wo kwambara izo mpuzu muri iyo nzira nako n'akantu kabise ko katweretse uwo ari we ubuzima bwiwe bwo ku ishuri kandi naco babona bandane ko nitwe cyane ndamuzi ko murakunda cyane amafoto ibyo byabica bimutuma yama yibuka abagenzi bagendanye yama yibuka aho yagendeye hose yama yibuka akahise kiwe kose mu camake ayo mafoto rero arabika cyane kuko nk'ubu tumaze imyaka ishika 25 canke twava iryo shuri ariko yama wasanga haciye andika agafoto twari kumwe haciye kuva muri primaire muri secondaire nasanga none kiyo agafoto nakajyari nasanga none yari je n'uyu numva bikanaze yakabitse aho rero sitavya nyene hari n'abandi benshi ashobora abigira usanga ngomba to souvenir tinya twabanye ko byiza urumva ko ari umuntu w'imico kandi azi kubika aho yaciye hose urumva ko ari impano zidasanzwe kuri we ibintu birakoze. Egome tukiri muri mu byo uzi ko Minani Felicien Nsengiyumva Femido Jaba tugaruke gatoyi mu buzima mukiri bato mwatubwiye ahantu hatandukanye Minani Nsengiyumva Felicien yagiye arabereka kandi hamwe habaviriyemo umugisha mugabo kandi mwavuze muti yaranyeretse n'umuryango wiwe kenshi dusubiye inyuma tukibuka hari igihe usanga umwana ashobora kuvuga ati tugende kwa naka ndakumbuyeyo iki inyambuye niki cyo cyakuryoheyeyo dufatiye nko mu byo kurya nuna au kantu n'uri ko nakavye kare ateka aho ko serekega numva ubusanzwe ababo abantu bako Felicien Mobo yakuriye muri Bujumbura Irare ya Gasenyi sanze ababo barafise imico irenze imico y'abandi ababo n'abantu bakorerwa bakunda gufungura bakunda gutamba bakunda neza niyo mico yabo jewe ntembereye iwabo ya Felicien cyane nkaja aho miryango yose yantembeje banyakira neza baratugaburira neza uko harimo urukundo mubyo batugaburira rero umubo rero
ashira imbere akaboga rero kaba karimwo inyama zokejwe, izitetswe, ifi yokejwe itetse, isombe ziba ziri mu nyama nazo nyene, ugasanga inyama nizo bashira imbere, ugaca barenzako agatsima nako agacumvye canke uswange, byose bashira bwako imbere yacu tukihereza. Washobora gusaba ubishira gusa ko byo bari byinshi cyane. Urumva rero ico ni kintu mu buzima cyanyeretse cyari cyo ababo, cyari cyo urukundo rwabo, cyari cyo imigenzo yabo myiza yo kuzimana abashitsi. Yego ibyo ni ibintu yiruka cyane. Ikindi naco navuze ko baba aho mu Gasenyi n'ahantu hamera cyane, hari ivyamwa byinshi, amavoka ryoshe niyo twayakura, imyembe myiza niyo twayikura. Urumva yuko ku mwana agifise akayabagu n'ahantu hari heza ko kugendera. Ego ku myembe, uvuze imyembe ugaca ubona n'abana, uca wiyumvira ko hoba nta kantu muba mwarakorera iyo myembe wibutse neza. Sinawe yengesha icyo kubaza. Mu bisanzwe tumenyereye ko umwana canke sinovuga yabaga mugabo akubana iyo abonye umwembe akabona igiti cy'umwembe ntashaka kugenda atacikozeko. Mwebwe ntivyabashikira ugasanga muhitananye mugiye kurya imyembe kwa naka? Urumva nabwiye ko nakuriye mu Kamenge. Ndadufise imico kuja ku aho wita kuri etesi arakimbe myinshi tuba byinshi, twaraja ku maroda cyane kwiba imyembe bafurera. Urumva ariko rero kuba tumena fisi maze gukura buke kuvuga rero maze gufata indero kandi kuja kurondera kwiba cyane gukorakura byabikeneye kuba byari byinshi, kandi narajya nkahaga ibirenze ibyo bakantekera nkatahana muhira. Urumva nta sinanifise impamvu notuma nja kuja kunuranura kubera byari muri byinshi, urumva narisanga. Ego Felicien aratanguye kuja mu buzima bw'uburirimbyi bwo kuririmba, hari icyo uvyibuka? Yego navuze kare Felicien yarasenga, gusa ko iyo rero yarafata umwanya uko ushaka kugira turirimbe indirimbo z'Imana. Muri izo urumva ko ari izo y'abanyene yiyandikiye wenyene n'izindi z'abandi banditse, tukazirimba tuzi ko turashemeza Imana bisanzwe, ariko bitumenye yuko afise ingabirano mu buzima yo kwirimba. Ibyo twayibona, ariko mu nyuma niho twabona azaratera intambwe asohoye indirimbo ya mbere. Ubwa mbere yaririmba indirimbo z'Imana, ariko tuza tubona indirimbo yasohoye ubwa mbere, iyo namenye yasohoye ubwa mbere nkabona si Imana, ni indirimbo yo kwigisha ubuzima busanzwe. None mwene wacu ko ndabona umenga dushira imbere kwiribya indirimbo z'Imana, ariko buke umuntu atangiye kwiribya indirimbo zijanye n'ivy'ubuzima bwa misi yose. Nawe nataye kubona yuko za mpano ziwe twabanyemo zitagarukiye hajya icyo zibandanya mu buzima bundi yagiyemo. Egoma agira ahimbaze imyaka 50 y'amavuko. Mwatubwiye byinshi cyane na cyane ku bijyanye n'ubuzima mwabanyemo. Muri iyi myaka 50 niki ushobora kumubwira? Ubwa mbere batumukeza uko imyaka 50 mu buzima si imyaka mikeyi cyane ndabye n'ubuzima yaciyemo, kandi ashaka kumuzigama agashikana iyo myaka. Jewe no gushimira Imana yamuzigamye, so namukeza
iyo Mana rero yamuzigamye ibandanye imushigikira, ibandanye imuhangaza kugira n'iyindi azashikeko. Yego mu camake ni ibyo navuga, kandi urukundo ugendereye ruguma mu buji imbere arubandanye abayoboye urukundo. Egome Rugurane Pierre mwaragendanye na Nsengiyumva Felicien Minani benshi bita Maréchal Femido Jaba muri kino gihe aba mu gihugu ca Norvège. Tubashimire kuri ibi bitari bikeyi cyane mutubwiye, na cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima mwabanyemo kuva mukiri batoyi eka mbere gushika n'uno munsi ubwo mukiri inshuti bikibandanya mukiri abavukanye. Ariko imbere yuko ndangiza baka kujya mu gatoyi gusa kanyuma gatoyi ntavuze uko urumva twabanye mu mashuri yisumbuye, twabanye muhira, ariko yarashitse ingwara zashika igihugu zo mu 2003 zatumye dutandukana, kandi nta n'umwe yamenye irengero ry'uwundi. Haraca imyaka itari mike yatawuzi uwundi yuko yoba agihari, ariko Imana yabikoze. Haci imyaka irenga 15 tusa turahura, tusa turabya bwa bucuti, tusa turabagenzi, tusa turabavukanyi gushika uno mwanya mwumva ariko ndamushimagiriza mvuga ivyamuranze. Ubu rero navuga yuko ari inshuti yanje, ni umuvukanyi, eka n'umuntu ambereye umugisha mu buzima bwanje. Murakoze. Egome tubashimire ko mwafashe umwanya hanyuma mugaheza mukatuyagira ibitari bikeyi ku bijyanye n'ubuzima mwabanyemo n'umuvukanyi wawe Minani Felicien Nsengiyumva benshi bita Maréchal Femido Jaba. Turabakengurukiye, twongera kandi dukengurukira namwe bwe mwese mwariko murakurikirana Radio Televiziyo Burundi Bwiza. Twongera tubasaba kandi nuko muja aho munsi mugaheza mukagira like cyo kimwe na subscribe ngaho kuri Radio Televiziyo Burundi Bwiza kuri chaîne yacu ya YouTube. Turaboneka kandi no kuri page ya Facebook Radio Televiziyo Burundi Bwiza, eka na Instagram ni Radio Televiziyo Burundi Bwiza. Umunsi mwiza kuri mwebwe mwese.